Bakunzi biratira magazine turabaha ikaze mu gano cuno munsi ishusho tuzogerageza kugaruka ku mashusho yaranze ndwi igituma tugaruka kuri amashusho n'amashusho yagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye tuzogaruka ku mashusho yaranze indwi ayo mashusho igituma tuzokugaruka ko nuko ayo mashusho aza kuba afise vyinshi atuyagiye kaze rero uturemeye natwe mu ganiro ishusho yo mu ndwi ya kabiri tuzakubayagira ku mashusho menshi yatembereye ku mbuga ngurukana bumenyi hano mu gihugu cacu ndetse no hanze y'igihugu. Ishusho duhisemo kubaheramo no munsi ni ishusho ya Burundi bwacu Burundi buhire. Mvuze Burundi bwacu Burundi buhire muza kumva ururimbo ruhayageze igihugu cacu. Ariko no musore we suko yabigenjeje. Benshi bamuzi ku izina rya Joel ho gutona ariko tumuzi ku izina rya Joel baransananikiye. Mbega Joel baransananikiye ninde? Joel baransananikiye ni wa musore mwese mwamenye. Ushobora kuba utamenye ko ari we ariko wararyohewe n'ibintu yakoze. Yavugije indirimbo zitandukanye, yasubiye indirimbo zitandukanye ndetse no mu karaoke yarakuryoheye inshuro nyinshi zitandukanye. Ushobora kuba utamenye ko ari we. Niba waragiye ahantu Ingo Live Band ikoranye iri kiravuza umuziki, umupianiste wumvise abikoranye Joel Hugutone. Mbega hari n'izindi ndirimbo barasubiyemwo. Joel yasubiyemo indirimbo z'abaririmbyi batandukanye bo ngaha mu gihugu Burundi. Uzokumva indirimbo Feel Love ya Sadbi, Ikibaju ya MB Data, Utuntu ya Dr Cloud, bararemvye ya Corridor Magic, Ufise gute ya Natasha ndetse na Chekecha ya Wallace. Akagenda arazikora mu buhinga bwe yisangije bwa piano. Kuri no ncuro rero Joel nawe yasubiyemo indirimbo ya Burundi bwacu Burundi buhire. No ruririmbo atari ruririmbo rusanzwe. Joel yarabikoze asubiramo ururirimbo rwa Burundi bwacu aruvuza neza cyane ku bintu byatangaje abantu benshi batandukanye. Amaze iminsi yigaragaza cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Si wabikora nahabwa n'abandi babimukorera. Mbega abamupostinga cyangwa bamushira ku mbuga ngurukana bumenyi we abavyishimira. Ku ncuro rero yagaragaye avuze ururirimbo rwa Burundi bwacu Burundi buhire. Iyo shusho twe twayikoye kuri Facebook ku rubuga rwa Akeza Net. Ni shusho yagaragaye ku itariki 9 ruhuhuma uwo mwaka nyene turimo. Naho nyine bacavuga ko na Joel aheruze kuronka diplome. Mvuze diplome ntumve ko ari diplome isanzwe. Ni diplome yitwa honoris causa do master en piano. Bisigura ko muno mwanya no mu master. Kuri iyo diplome yiwe bacavuga yuko kuruhusha aje kuronka rwa master afise uburenganzira bwo kwegera canke kwitabira amahiganwa ya piano haba ngaha mu gihugu canke mu makungu. Canke bakavuga yuko ari nk'ishuri ryo barifise ryo bari ishure ryigisha cyangwa rikeneye mu pianiste ko Joel ashaka kumwikorako. Isanganiro award. Iyi ni shusho duhisemo kubagakwana no munsi. Ni shusho yabonetse yagaragaye aho bari ko biga cyangwa bari ko bategura Isanganiro award ku ncuro yayo igira 9. Ni shusho yagaragaye muri hotel ya King's Conference. Twayikuye ku rubuga rwa Imbere magazine. Hari kwigenekerezo rya 10 ruhuhuma uwo mwaka turimo. Kucivuga igira kiti akanovera ku muziki ndundi. Sylvestre Ntakarutimana arongoye radio Isanganiro avuga ati iryo higanwa rije kugira rikomeza akanovera ku muziki ndundi no guteza imbere umuririmbyi mu kiringo c'umwaka. Iyindi shusho igaragaye no munsi ni shusho ya Yusufu Nyange ariko yirukanze umukinyi Mesut Ozil. Iyo foto yagaragaye ku rubuga rw'uwo mukinyi Istanbul Basak Sahil kwigenekerezo rya 9 ruhuma uwo mwaka turimo. Iyo foto igaragaza itwereka ukuntu Yusufu Nyange umukinyi w'umurundi ariko yirukanza Mesut Ozil. Mesut Ozil mukibuka ko ari umukinyi akomeye cyane rurangira yakinye mu migwi ikomakomeye nka Real Madrid. Ubwo rukino rukagwarangiye ku minota 90 iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Niho babongira iminota 30. Hamuri iminota 30 uwo mugwi wa Istanbul Basak Sahil ukabonaho igitsindo. Tukabamenyesha yuko muri urwo rukino Yusufu Nyange yakinye iminota 120 yose. Byumvikana ko urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'uwo mugwi wa Istanbul Basak Sahil. Ishusho nayo duhisemo kubagarukana no munsi ni nashusho yanatembeye cyane mu kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za hano iwacu. Ni ishusho y'urugendo cyangwa umuzo mukuru w'igihugu ca Ethiopia ariwe Sahel walk the world. Uwo mukuru w'igihugu yaratembereye mu rugendo rwe yagize rw'iminsi 2 ngahe mu gihugu cacu. Yaratembereye bikomeye cyane kuko yatembereye inyubako zitandukanye aho atibagiye no gutemberera ishirahamwe rihingura ibumbire kizungu ariyo fomi. Iyindi shusho tubazaniye umunsi ni shusho ya Etienne Ndayiragije no mumenyereza yahora amenyereza umugwi nserukira gihugu wa Tanzania ari wo benshi bazi kuri Taifa Stars. Mbega Etienne Ndayiragije amenyereje Taifa Stars kuva ryari?
Etienne Ndayiragije yamenyereje umugwi wa Taifa Stars kuva mu 2019 ndetse umenye ko Eric Ndayiragije ari nawe yafashije umugwi wa Taifa Stars kuja muri CHAN ya 2020. Twabayagiye twayaza amashusho atandukanye, ariko muri amashusho twayaza harimo ishusho imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu ushobora kuba ufise icyo uvugako. Nawe niba ufise icyo uvugako muri commentaire naho utuyagire. Iyindi shusho tubazaniye ubu naho ni ijoro ryo gusayangana. Ijoro ryo gusayangana ni icivugo c'ibirori vyateguwe byo gufata mu nda abagendana ubumuga. Ivyo birori vyateguwe n'ishengero ry'Ababatista mu Burundi. Ishusho yafatiwe Bujumbura ku isengero ry'Ababatista mu Ngagara. Hatumiwe abamugaye 75. Iyo shusho twayikuye ku rubuga rwa Facebook, ku rubuga rwa Iratiro magazine. Ivyo bintu byabereye ngahe Bujumbura gusa, ko byabereye mu ntara zitandukanye mu gihugu, na cyane cyane Gitega, Muyinga na Makamba. Aho hose muri zo ntara zine dushije kuvuga, Bujumbura, Gitega, Muyinga na Makamba, hatumiwe abamugaye 300. Bizubaho ku ruhande rumwe hatumiwe ko abantu 75. BCB na mutuelle de la fonction publique n'amasezerano yabaye hagati y'amashirahamwe abiri, ishirahamwe imwe y'ubudandaji indi shirahamwe yo kuvuza abantu. Itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka turimo, avuga yuko umukukuruke wa BCB azovuzwa ibice 100% na mutuelle aciye kuri mutuelle de la fonction publique. Mbega ivyo nawe wavyishimiye? Ariko n'amakenga menshi yabonetse kuri amasezerano yabaye, aho bavuga bati mbega yuko mu mafarmasi cyangwa mu maduka danaza imiti bakorana na mutuelle de la fonction publique imiti yahora inabura, bazavaronka imiti yo kuvura abakozi ba BCB. Iyindi shusho duhisemo kubazana no munsi ni shusho igaragara ndetse yerekana amasanamu meza cyane ateye igomwe. Nka jewe ni nonora, nkawe winonora, turarosa karyo ni mwijoro. Jardin public igiye kwambara amatara. Ni mustanteri arongoye komine Mukaza, Renovasi Ndayihabura amenyesha ko utuyira two muri Jardin public tugiye kwambara amatara. Mbega ari ntamwe Jardin public, utwo tuyira two muri Jardin public two kwambara amatara ni bande bovyungukiramo, ni bande bobihomberamo? Abo vyungukiramo ni bande? Abo vyungukiramo ni twebwe, ni mwebwe mukuru mutaga, ntimuronke n'akanya ko kuruhuka, ariko mu ijoro mukabariho munsi akanya ko kuruhuka. Rero we avuga ngo bugingo utwo twira turi muri Jardin public tutadufise amatara, ndetse abinonora imitsi ku mugoroba iyo bwije baca bataha. Ubu bagiye korezwa cyane kuko utwo twira twose bagiye kutwambika amatara kugira ngo abakeneye kwinonora imitsi no mu ijoro hose bazogumwe binonora imitsi. Iyi ni shusho duhisemo kubagaruka n'uno munsi, ni shusho nziza cyane yagaragaye, yerekana ubwiza bw'u Burundi ndetse ikerekana ivyo Burundi butunze. Ni Sada Nahimana. Mbega Sada Nahimana ko benshi batamuvuze. Ni shusho yagaragaye ku rubuga rwa Facebook rwa Akizanet. Yagaragaye ndetse twe twayitoye ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka nyene turimo. Ni Sada Nahimana yatsinze. Mvuze ngo yatsinze, ntiyatsinze bisanzwe. Twibukanye ko Sada Nahimana ari umwana w'imyaka 19, ariko umukinnyi yatsinze umuntu yarafise ikibanza c'amajana 274 kw'isi yose, ariko Sada we akaba yarafise ikibanza c'amajana 484. Mbega Sada Nahimana yatsinze gute? Ni Sada mu rukino rwo yakinanye n'uwundi mukobwa mugenzi we mu gihugu ca Serbia. Ubwo rukino rwamaze isaha n'iminota 53. Tukibukanya ko Sada Nahimana yatsinze muri urwo rukino twabivuze. Tukibukanya ko Sada Nahimana yaduze ibibanza 10. Bisigura ko Sada Nahimana abarizwa mu kibanza c'amajana 474. Iyindi shusho tubazaniye uno munsi naho, iyindi shusho tubayagiwe no munsi naho, kuva itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange hamwe n'umutekano uzotangura isekeza ryo gusuzuma amakoperative 2211 ari ku mitumba yose igize igihugu, aho bazoba bariko bihweza ndetse batohoza ikoreshwa ry'amafaranga Imiriyoni 10 bahawe mu 2009. Iyindi shusho duhisemo kubayagira no munsi, kuva itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange hamwe n'umutekano batanguye igikorwa cyo gusuzuma amakoperative 2911 ari ku mitumba yose y'igihugu, ingene yakoresheje za Miliyoni 10 bahabwa mu 2010.
mwakoze cyane guteramana natwe mu kiganiro ishusho cuno munsi ntimwagire kutuyagira muri commentaire n'ahanyu kutuyagira gutanga intererano zanyu hama ntimwagire subscribe kuri channel yacu kugira ngo ikindi kiganiro cejo ntimuze mutangu twibukanye yuko ikiganiro ishusho kizokwama gica kuri channel ya YouTube yacu ni cyose kuwa mbere itari isaha 4 murakoze cyane